mubiri guharuka imara imyaka ijana sha wapindaki hari urabona amahera ava yamuhambana sha wapindaki tuvyate tuzare tuvyate turya amahera akora kw'isi gusa haruka imara imyaka ijana sha wapindaki. What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Anta jana ndakumbuye sana vyahatari mkufa n'inkumbu twizere ko mumeze neza cyane gose. Rero karibu kanza akunze wa Magic. Twari twakumbuye na ndakumbuye ewane. Nari numva meze kuntu. Neno musiko duse umutumire adasanzwe breve. Pete nyamanye kuri Magic mbwa musanzwe mumuzi kameme. Reka tumwakire tudondore cyangwa ari dondora byose turavyiga. Pro karibu cyane. Ndabashimiye cyane. Meze neza? Meze neza cyane. Tout va bien? Tout va bien. Meze neza, climat ni bon, byose ni sawa. Akaga ndabona umengo sinti. Kiyaga. Twabwiza abakunzi ba Magic gato. Abakunzi ba Magic ndabaramukije cyane. Choboy Air Pro. Mamba Air Pistola. Ni Pro yuko kuduha indirimbo ishushe mugabo ko mutayibwa mukoresha mi Magic channel turavugana ku ndirimbo ziwe zose asi indirimbo zikaza just aratangura ikiganiro ndashaka kumenya El Pro ninde jo yavukiye he bimeze gute ivyo byuko byaho wavukiye shandaye kubaza ndasigisoza ko bajije jo n'amazina yiwe y'ukuri kamera amazina y'ukuri ni Ingabire Benelor. El Pro ni ukuvuga ni Eloge professionnel Eloge pro professionnel navuke mu Kayanza ntara Kayanza commune Kayanza ya nkabandi ngaye Bujumbura kubw'umuziki n'amashuri atembo kubw'amashuri ya mbere ko nza iby'umuziki n'ivyari biri bandungitse kwiga ya nkamane iby'umuziki biziramwo so nivyo yavuze mu Kayanza muri no misi harashushe hari hot igisobanura n'abaje jo ahantu ava n'ibiki n'ibindi ikirundi ciwe jo amajambo uririmba kijya kirundi muri ntuzeya umukenyezi wararimbye amajambo muri Valentine ho tuyihoze ijya yoyo nibindi bindi bijya n'ugwego vraiment ijya tuyihoze yego haca no muri yindi ndirimbo arimbyemo amajambo mugore ke ijya yoyo ndashaka kumenya inspiration mazumye inspiration ya Jean y'umugore atugira agafise gato hamaca tubandaniriza gato umugore nama nkwiyumvira inyishibuze nkiyakira mbeguri muduki mukobwa nzorongora mburi kumwe nandi bari karagusomagura vy'ukuri usohokana nande icompa mugashwana uwo muswa kuva iruhande kucamwa nzoko ntubura muhiga ipande kurya ndi nka patiri nawe buri ku rutonde mbegura ikidemu c'ingidi kimwe aho giciye umunegeri wese acaba ready canke uri kakana kudutaye kamafyeri katonwa ju batagahaye paye ahoreraho ngo canke nguri kakana iyo ndirimbo muzogenda bumvirize n'umugore ariko irimwo amajambo nwasigura ingena ameze inspiration uyikura he bon inspiration bivana n'indirimbo iyo ndirimbo premièrement yuko umugore ivyo nibaza umuntu wese yumvira uretse ko benshi batabiserura ya haragera igihe parfois n'ama deception gahora n'abantu bakaguhemukira ukiyumvira je nzote bandongora mbonzorongora uno musi ari he uwo nzotwara nk'umugore wanje ari mubiki asohokana nabande nikidemu c'ingidi afise inyinyi afise udufosete atekereje nka Tereza avuga nka Mona bibazo nyene bikaza niko kuronka inspiration ndandika indirimbo nandika mbona umengo ni ibintu tout simplement bisanzwe mugo ndavye ngene babifashe navuze ati kumbe sijeje nyene ariho nabiyumviragaho muri kazoza gusa ntibabiserure ntiyari jeje nyene ofeje nagira ubuse kame mugore ushaka ati je shaka umugore azameze uko ivyo vyuko turinda kumwumvira mu nyuma navyo ni umugore ushaka washaka kuvuga ikintu ca mbere n'umutima ya n'umutima antuka naho worongora umugore ameze gute asuko wifuza ko hose ata mutima navuga umutima atari sumizo sinzi ko no bivuga naco so mu byo naho babihari muri yumvira okay ni naronko nifuza maybe ikintu cyambere ubukene ni character umugora nyuba hagize ibinibi but sinzi ko azoba afise inyinyi sinzi ko azoba afise igidi sinzi ko azoba afise iki ivyo no bubizi bimwe
yako ntiwogenda mwibarabara imisi yose uvuga ngo nkeneye umugore w'ingidi nkeneye ameze uko nuko bashaka usanga atari urongoye on sait jamais ya nivyo mugabo kandi ivyo onye umugore n'ibiki n'itwegaruka ko hanyuma ndashaka kumenya carrière genre ya Elpro yatanguye gute genre yumvira byo kuririmba ryari bimeze gute mbona natanguye vyahereye muri chorale kuva kera kuva 3e primaire nari muri chorale sawa aho navuza batterie ndaduga gushika mu windwi nce ntangira kuvuza cyane gitari aho navuza gitari mu makorale ndabandanya ndaririmba umva ko vyahereye mu Kayanza nini Bujumbura nabandanije kuri Monsieur nararirimvyeyo mu Ngagara muri chorale naho nyene nararirimvye puis ntangira carrière solo yanje kuri uno mwanya ibyo kuririmba nkaje ndabifatanya n'ubu DJ urana DJ ni DJ Elpro nyine ego novuga yuko DJ novuga ko akazi kose gashaka pulo enoble kuvuga akazi kose ya ndabishoboye naco buza ko ntabikora ni nkuko iyo ntaba ndumu DJ mbavuza karaoke maybe since no genre DJ kuririmba karaoke genre nshobora kubivuza novuga yuko ivyo by'ubu DJ birafatiriye bikwiriye kandi c'est bon ni bon entertainment we sanze imeze gute sha biragoye navuga yuko si tubigoye mu ntango cyane hari ahantu ugenda nko gusaba nko ku radio bakuvuze ujanye n'indirimbo gusa ikibazo cyambere kwaza uririmba ibiki wewe twumva ivyo uririmba then watanga indirimbo ikamara nk'umwaka utayumvise ukavuga nagiye muri studio mbi vyagenze gute gahindura studio tirekanje muri studio abantu bashobora kumenya ukaja mu yindi studio ukaririmba indirimbo kayitanga ukazorindira kwipivuze n'umunsi warimwe harageze n'igihe nibaza ati mana aho fasha nkiyumva ku radio byonyene umusoma uzoba bimbi no bamejeje harageze igihe numva no biheba ndavuga je ndabihevye mugo kubera bari ibintu ukunda bari passion yawe naho ririmba atacu bikura muntu biheba ndabandanya kuvuga ku radio birapasa ndavuga umunsi nzokwibona kuri televiziyo nkakora video uwo munsi sinzi navyo ndabishikira so urumva rero ko vyangora mu ntango vyama bigoye imisi yose hama hari ama challenge bamukeneye kuduga indi ntambwe mugabo mu ntango cyane niho novuga bica intege cyane kubera n'ubufise gusupportinga n'ubufise no kubwira ko haje nta n'umuntu abakuzi urumva biba bigoye rega ntizoroshe zabintu Elpro arase management oya nta management fise arayifuza kameme biravana kuko mbona umengo n'abazirimwo kenshi nta nico bandushije n'abandi barazita bakikora nabo nyene kandi bari mu management twemera so nanje nkora ivyo wanje nkabona vyavansa ndi jenyene na team yanje nukuvuga nta management ariko ufise team hari abantu kuva ku muntu wa mbere gusupportinga gushika ku muntu apartage ibintu vyiwawe bari team abantu bawe bakora ibintu kababwira mfise ibi nibi bakakuba hafi sometime murumva nta management bihari ngo ni management iri official izwi imbere y'abantu nta ihari yandikorana ndapambana jenye kandi ni bon biraza kameme biraza kamuriko murabibona kuva ku ndirimbo ryari kuva ku ndirimbo duhere kuri suko batujya kuva ntanguye navuga ko mu kiringo c'imyaka 2 indirimbo heruka ni clip y'icenda en fait kandi muri izo ndirimbo nta musi nigeze nkora audio so nshoboye kubikora ndi jenye ndumva ko naco bintwaye abari bon yandabandanye rero je hari indirimbo nshaka kubazako Valentine ijya ndirimbo uko kenshi abantu barimba ama true story ntubimenye harimwo akantu menga jamwe akantu kishavu I don't know rero n'umuntu uzeya genre umuking video landry promoter ewane biriya bintu bimeze gute mbona avuga ko ndirimbo sinogaruka ko cyane sico gihe cyayo yego system turiko turabicaka no kuri YouTube bakunze wa magic bagenda navuga yuko inspiration ikintu cyambere navuga ko muri iyi minsi yari herutse ingene nariko ndakora nta evenement nimwe yanjana sinovuga ngo naraba inspire n'ibintu binibi ngo nahe mukiwe canke habaye iki ariko nta evenement yashobora kunjana so muri rya minsi harageze kuri Saint Valentin rya munsi rya Valentine Day abantu bose bariko bararirimba ivy'inkundo abantu bose urukundo ni sawa ibiki nibiki bashushe urukundo rwabize nanje ndaraba ndavuga ati maybe nabo abantu bameze nkanje bari single sinzi anduka abantu bose no munsi nasaba kunzi hari abantu bari single wewe mwavyumvise mbo haro rya munsi onse jambe no musi ni bon nawamenya yishitse gusoko aragikuye ko ntaje urumva
so ndarabati antwane hari abantu bari babaye desu ivy'urukundo tubabwira hari abantu batabinezwe ivy'ujya munsi hari abantu bitana baraba atanico baraba ko ndavuga ati aba bantu rero reka twifadikanye yani ko kurimba irya ndirimbo fuck Valentine's Day yasohoka kandi feedback yabaye nziza cyane ko mu ndirimbo zariko zirasa n'izitrendi mu kya munsi ndibaza ko hari mu kibanza ciza hama Landry from twamwimvire gute Landry Landry je na Landry en fait ivyo abantu batazi Landry cyuzinanye ava yuko munamumenya nka Landry canke imbere uko mumenya nka jewe ubugenzi bwari buhari so gukorana ni ibintu bisanzwe umuntu wanje ya donc ni nka service nuko no musa service and then twabonanye nkuno munsi turicarana ndamubwira Landry je ndafite clip nzokora ambaza clip imeze gute ndamamaye kutera yumvira indirimbo acumva indirimbo arambwira iyi nta nuwundi muntu nkeneye ko haba yaravyubahirije ku isa twavuganye yarashitse gikorwa kirakoreka ibintu bica bigenda neza wow c'était bien rero twe twakubwiye turaza turavuga turimbo tubona I don't know kugira bakunze wa magic tugume tubabuziba cyane hama umukenyezi nayo l'inspiration yavuye he umukenyezi inspiration yavuye nuko bivanye n'ivyo bintu ari mazimisi ndirimba bivanye no kukuntu ndirimba indirimbo kenshi ari indirimbo zo kwiryohera izindi nazo kamengo ndiko ndadisinga kenshi bambwira ndiko ndadisinga abakobwa sinzi maybe mbona ndiko ntanga message ndavuga ati foko ngira ikintu gitandukanye n'ivyo naho rangira kuri uno munsi w'abakenyezi ya ntibame babona ya image y'umuntu yari kararimba imiso sarimba ibintu biri negative ndirimba ibintu biri positive so ndavuga uno munsi n'umunsi mukuru w'abakenyezi maybe bashikanje abavyeyi banje abandi ifoko uno munsi vyamabana nabo kandi ndabibereke foko ndabaha ikintu ciza citeka niko kwicara ndakora irya ndirimbo and then irasohoka ya ni ndirimbo nziza cyane je narayikunze entre ndi mu bantu babiri bayikunze umukenyezi urumva baratwiretse uko nyene turakenyezi turateza turisho turajuje muce mugenda muzira ni kwa elpo twaduye muri fuck Valentine's Day nguce usubira abakenyezi ntibibaho reka ntibikunda biri bizarre imesku cumi ngo muri umuntu yamari reka ro tuje ku myaka ijana naho ego imyaka ijana iraryoshe félicitations entre thank you ni ndirimbo iryoshe vibe abana ewane mwari mwirekuye hari ukimara imyaka ijana sha wapindake hari urabona amahera bayamuhambana sha wapindake tuvyatse dusare tuvyatse turya amahera akora ku isi gusa amahera akora ku isi gusa nigareka kwiniga birahera ivy'isi turapfa tukabisiga nigareka kwiniga bibikwibana mbona ivy'isi batabiduhambana bibikwibana zana abana reka iyo ngese yo kwimana ibiya si bwa bwana ndayafise uherewe ndakugurana ibiya si bwa bwana baragutwikuzanya ivyo gushwana ntungumize ku kaeri ngurira kanyama nako nuba ku mubiri biri ntungumize ku kaeri ngurira ngo hari ukimara imyaka ijana sha wapindaki iyo ndirimbo inukuri kw'Imana ni vibe yigendera guca anya iraryoshe cyane thank you inspiration rero y'imyaka ijana ndakubaze hari akantu kigeze gutrendinga una myaka ijana niyo inspiration yavuye canke niwe mbona uvuga yuko iryo jambo sije nariremye sindi nyo ryavuye sindi maybe naryumva ari buko nyene so bivanye n'indirimbo nari maze imisi nkora umukenyezi fuck Valentine's Day umugore indirimbo zisane zisinziriye umviriza sana message hari abantu bambwiye ati twaguheruka kuri kora umuti Samiraje fo kusubira ukadukorera uwundi muti abantu tuja mu bubare abantu tuja mu maclub abantu tugira imanza dusubire dutambe ko niho jya gutamba fuck Valentine's Day niho tamba umukenyezi niho tamba mugore so ndavuga reka ndabaha akantu keza kisama ndavuga ati uko biri kose nta myaka ijana reka tuvyatse tubituritse tubinwe gushika niyo inspiration yavuye turire vyumye bihere biheze nta bindi en fait iyo ndirimbo rero ucumenga hewe genre ugerageje kuyumviriza iravuga ati niba abajene no munsi yarose gatuyamare ivyajo bizimana mbona uko nyene uko ntapfa bimaze kandi urashobora gukora kuva kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane gushika indwi here kumva vendredi gede cyangwa samedi tukavuga ati ifu uko muyo nakoreye make basi ndavyatse nta myaka ijana nibazobimpambana so niko gukora irya ndirimbo
basha ngo nta bantu bamara imyaka ijana ngo mu vyatsi oya sinavuze ngo nta bantu bamara imyaka ijana hari n'abamara imyaka ijana n'itanu ibyo nta wamenya numva ofete yari karabaza hari ukimara imyaka ijana abandi nabo ti wapi wapi baby ufise kuvuga ibyo ushaka bashaka kuvuga ati ego ndake wewe mugabo abaje bakubwiye wapi bavuze wapi nta myaka ijana iryo ndirimbo vraiment so ni nkuko nari kuvuga nta myaka igihumbi ari abambwira ati niyo mvuga nta myaka igihumbi baravuga ngo muri bible ngo hari abamara imyaka igihumbi karenga ya baragira na espérance de vie bakavuga ngo umugabo nimba ari 70 ngo umugore nimba ari sinzi nimba ari ngahe baragerageza ni wewe baragira ikigerera nanye naragereranije ati hantuka nta myaka ijana muri no minsi tuvyatse muri 21 siècle nta myaka ijana tuvyatse tubaturire vyume vyumye bana bihere bihetse ibiyeje bizimenya nta kundi urumva nta kunwa twigerera ubunye bikibaho urashobora narabivuze tube arabere umwana mubi yacabwira ati nk'uwiyahuye kugira urengeje urugero abagize iki abacumuye voilà ariko byose arabere n'umwana mubi yacavuga ati ngo aguheranye ndakugurana sha aguheranye ndakugurana ibiasi bwa bwana kandi baragutwikutanya ivyo gushwana so vyatse ntushwane zaro vyatsi ureke bitokombe bantu vyatse mugutanya ivyo gushwana baragutwika nta burofu ni muhaturire niba muri club ya elpo asanzwe yiga ibintu bimeze gute yiga he niga kuri uno mwanya niga kuri Université du Lac communication organisationnelle faculté des sciences sociales et politiques bac ya kanga bac 3 agira ubanza batumira tuvyatse no bavuga ngo abasitari bacu ntibize nuko abantu generation irimo abantu nyene mucavuga foko duhindura nitumenyegwe foko duhindura nitumenyegwe vuba ndamara no ariko baratwumviriza barumva ivyo niga mu mpaho ako kazi ubuzima butaye kambasa niga communication na mashira hamwe amango minike turonka amadi ibintu bigenda neza kubera umuziki vraiment ewane ifo gucanga ibintu vyose kameme kandi no gucanga kandi birasukuvuga ngo abatavyize nta valeur bifise mu bwoko bwanje hari indi valeur vyongerako of course yese bwa tujya umuntu kameme ameze gutyo gusa ni umu intellectuel kameme yarize arazi urabibona aho navuga ati ngo abantu Jean ngo basti batize basungane bikomporta gusumba Jean aba barize donc ama comportement ngo nijya ntebe y'ishuri rase ikintu icyo navuga yuko utaraja kure yantu uri kurabesha kuko kubwanje ndibaza yuko icerekana kuri umu artiste umustar sindanagikunda bakivuga cyane umu artiste aswa ko umustar bifite indi perception bivaye no ari we wese nk'umu artiste umuntu akora umwuga runaka kubwanje si look canke iki nikiri muri wewe so kiri muri wewe personnalité wawe musique exposer ivyo wandika c'est ça ce qui fait un artiste kubwanje ntibikenewe yuko sinzi mugabe kiri muri jewe ico nandika nivyo bingize of course yes rero bakunze ba magic bari kudutumira vuba cyane tuje kuyora umuceri muzara ubwo buza boss wacu mwumvise ibize kandi arahejeje vraiment vuba tuzohaza tuhaturire nyene nta myaka ijana na bro singi nushaka kusaba kunze ba magic team ikintu cyambere nashaka kubasaba nuko boja kuri YouTube channel yanje ni El Pro Burundi bakaraba ibikorwa biriko bakagira subscribe bakagira n'ama commentaire bakanyereka ko turi kumwe icya kabiri ndabashimira ko badukurikirana bandanye badufata mu mugongo hamwe na Magic yari El Pro umuhungu wacu aduha ibintu bishushe jare murabibona yarahatwitse harahiye Stora Kayanza represento abanyakayanza gamana barashushe ntitwaje kuraba amatara ava mu kwegura ari muyi niyo barajirire twaje kuraba amatara twaje gukora kandi tuzokora kandi babikora neza cyane gose na cakirundi nyene cakindi cindani kijanye cindani rero ni El Pro genda mwire subscribe liking mu comment muna sharing mu abagenza ati mwumvirize hama boss wacu twababwiye ni yakonga anye mwumvise ibintu yiga kameme ni ibintu nta myaka ijana niba bikora hakiri kare tuyage hama bihere kandi mwagiye subscribe kuri Magic Channel TV tubabwira yuko tubakunda cyane gose kandi ciao bizu